ati iyo muturavye mutubonamwo ivyubahiro gusa ariko burya kubicegera cy'umukuru w'igihugu ni ikintu kitoroshe munsi yawe ugira abashikiranganje batakubaha kuko bivugana na kizigenza hejuru ukagira abakugaba mutama muhuza ivyiyumviro naho mwoba muva mu mugambwe umwe kuguma muri ayo mabanga usanga ari nk'ukwikorera umusaraba kuyavamwo navyo ugasanga ari nk'ukwiyahura nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agazwe ko ibiba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi na makuru tuza kugaruka ko ariko aravugwa mu gisata ca politike. Kuva ikibanza cyo kubicegera cy'umukuru w'igihugu gishizwe ko mu mwaka w'1998 n'ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu bimaze gutanga imihoho. Ese abo ni bande? Abo bantu ni Alice NZOMUKUNDA, uyu yabaye icegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu kuva ku igenekerezo ya 29 Myandagaro umwaka w'2025 akaba yaravuye muri ayo mabanga atanze imihoho ku igenekerezo ya 5 Nyakanga umwaka w'2026 aho yiyamirije uguhonyura agateka ka muntu n'ubunyonyezi vyaranga ubutegetsi bw'ico gihe yongera ariyamiriza Honorable Hussein Rajab yatwara CNDD FDD ico gihe. Ugira kabiri ni Gervais RUFYIKIRI yabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu kiringo ca kabiri ca Petero Nkurunziza kuva muri Myandagaro umwaka w'2010 gushika muri Ruheshi umwaka w'2015. Noneho uyu mu mwaka w'2015 akaba ari kugenekerezo y'17 Ruheshi Gervais RUFYIKIRI yagiye mu gihugu c'Ubirigi nk'ugiye kwivuza hacindwi yandikiye Ikete President Nkurunziza ryasigura igituma adashigikiye ikiringo ca gatatu. Muri iryo kete ngo harimwo amajambo akomeye ku buryo bitashoboka ko yosubira gutaha. Ntiyanditsemwo ijambo gutanga imihoho ariko yarerekanye neza ko atakiri kumwe n'umukuru w'igihugu. Hari abatanze amazina y'ibindi vyegera vy'umukuru w'igihugu vyashitse bigatanga imihoho harimwo nk'abovuga ko harimwo Martin Nduwimana ndetse na Terence Sinunguruza. Abo bavuye mu mabanga kubera umugambwe wabo ubakuyeho amaboko maze umukuru w'igihugu agaca abasaba gutanga imihoho. Ntabwo aribo bashatse kuva mu mabanga kubera batari bacumvikana n'abatwara igihugu. Hakaba kandi hariho n'abandi babogojwe icese n'umukuru w'igihugu, hari abavuyeho kubera umukuru w'igihugu atangwa ikiringo gishasha akaba acagira ububasha bwo kugena abandi akeneye mu kiringo kindi. Hari n'abavuyeho kubera amasezerano ya Arusha yarazanye n'inzego zubatse ukundi. Aho rero bose ntikwabaye ugutanga imihoho kuko batacemera uko igihugu cariko kiratwarwa. Murano makuru tugiye kugaruka kuri aba babiri harimwo Alice NZOMUKUNDA ndetse na Gervais RUFYIKIRI. Alice NZOMUKUNDA akaba yaravukiye mu gisagara ca Bujumbura ku igenekerezo ya 12 Ndamukiza umwaka w'1966 yari mu banywanyi b'umuhari CNDD FDD kuva ukiri ku rugamba. Inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2005 Alice NZOMUKUNDA yemejwe mu mabanga y'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'ubutunzi n'imibano. Mu kiringo Alice NZOMUKUNDA ari icegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2006 ubutegetsi bwasa n'ubwari mu minwe y'umukuru w'umugambwe CNDD FDD kurusha uko bwari mu minwe y'umukuru w'igihugu. Alice NZOMUKUNDA akabazwe nk'umukenyezi atatinya guhangana n'umukuru w'umugambwe muri ico gihe. Ico kiringo c'umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa CNDD FDD naho ari kigufi cabaye mu bibazo vyinshi bijanye no guhonyura agateka ka muntu be no guhonyura amatungo y'igihugu. Uburero bukeyi harimwo idandazwa mu manyanga n'igipfungu ry'indege Falcon 50 yarerura umukuru w'igihugu. Yicwa nabi ry'abanywanyi ba FNL Muyinga batawe mu ruvubu, iterwa ry'amagrenade mu bubare mu Ngagara, irementanya ry'umugambi w'itembagazwa ry'ubutegetsi ryatumye hafatwa President Domitien Ndayizeye, Alphonse Marie Kadege yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu n'abandi benshi. Bamwe mu bafashwe bakaba barahohotewe bikomeye mu iperereza. Alice NZOMUKUNDA naho yari icegera c'umukuru w'igihugu yagiye kwisanga nawe yari ku rutonde rw'abategerezwa gufatwa. Imwe mu madosiye yababaje Alice NZOMUKUNDA n'idandazwa ry'indege yarerura umukuru w'igihugu ku mafaranga make cyane bikorwa batabimucishije ko.
kandi ari we yarajejwe igisata cy'ubutunzi mu ntara yatanze mu mwaka kuri radiyo Isanganiro muri ntwara n'umwaka w'2010. Alice NZOMUKUNDA yavuze ko ikibazo cy'uko Falcon 50 izohava igurishwa yavyumvise mu tuntu n'utundi mu nama shikiranganje. Ico gihe abashikiranganje babwiwe ko ikibazo cy'iyo ndege kizokwirwa neza mu nama y'abashikiranganje ariko ntikigeze kigaruka. Alice NZOMUKUNDA agize ngo arasaba umushikiranganje w'ikigega ca leta Dieudonné ngo we mbona ko yomuzanira ibijanye na ya dosiye itegura idandazwa rya Falcon 50 ngo umushikiranganje yaciye azimya telefone maze aza kumuraba mu ijoro amumenyesha ko indege yamaze kugurishwa kera. Ikindi cyatangaje Alice NZOMUKUNDA ngo ningene isoko ryo kugurisha iyo ndege ryiswe ko ritari mpuzamakungu ahubwo ari ryo mu gihugu hagati, ariko vyose bikandikwa mu Congereza. Ikindi cyamubabaje rwose ningene indege yahawe uwatanze amafaranga make, no kuvuga imiliyoni 3 z'amadolari, kandi hari uwundi yari yatanze miliyoni 5 z'amadolari. Uwo nyene yatanze menshi yari yabwiye Alice NZOMUKUNDA ko Burundi buhomvye cyane kubera iyo ndege yari nziza kandi yari ikomeye rwose, naho abayigurishije bo bavuga ngo irafise ikibazo. Ica nyuma Alice NZOMUKUNDA yamenyesheje nuko irementanya ryiswe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2006 cari ikinyoma kigamije gusamaza Abarundi kugira ntibagume babaza ivya Falcon 50 ahubwo bahagarika umutima n'ikindi kibazo. Kugenekerezo ya 5 Nyakanga umwaka w'2006 icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Alice NZOMUKUNDA yaratanze imihoho ESE agira karanavuga ijambo risigura impamvu atanze imihoho. Ivyo bintu kare kataraboneka mu Burundi kandi kwari ukurinda kudasanzwe kubaka guhangara umukuru wa CNDD-FDD ico gihe. Kubona vyakozwe ubwa mbere n'umukenyezi ivyo vyarumije abatari bake. Ubuzima bwa Alice NZOMUKUNDA bwarashobora kubangamirwa, ari nayo mpamvu yahavuye ahungira mu gihugu c'Ububirigi naho buhungiro bwamaze akanya gato. Inyuma y'ikurwa rya Hussein Rajab mu burongozi bwa CNDD-FDD, Alice NZOMUKUNDA yaragarutse mu gihugu mu mwaka w'2007 acatorwa kuba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka muri ndamukiza uwo mwaka, no muri ayo mabanga ntiyatevye. Muri Nzeri umwaka w'2008 Alice NZOMUKUNDA yirukanywe muri CNDD-FDD mu ikoraniro ry'umugambwe ryabereye mu Yinga, mu nyuma acarakurwa mu mabanga y'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka. Aho nyene naho mu ntango z'umwaka w'2008 yarahatswe kugandagurwa Imana King igihe hatewe grenade ku mugoroba ariko arataha muhira. Aho hose Alice NZOMUKUNDA yakekwa ko ariko arashinga uwundi mugambwe afatanije n'umumenyesha makuru Alexis Sinduhije. Ntivyatevye muri mukakaro uwo mwaka w'2008 Alice NZOMUKUNDA yarashinze umugambwe wiwe Alliance Démocratique pour le Renouveau ADER imvuga kuri. Mu matora y'umwaka w'2010 Alice yari kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ariko ntiyabaye, akibikoraho imigambwe igize ADES ikibiri iviye mu matora. Mu mwaka w'2015 Alice NZOMUKUNDA yari yamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, mu nyuma araba no mu ndongozi z'urunani Senaredi Giriteka. Mu mwaka w'2017 Alice NZOMUKUNDA yirukanywe muri urwo runani amezi make imbere yuko ahunguka. Muri 2018 yaragenywe kandi na Petero Nkurunziza kubicegera c'umukuru w'inama y'igihugu ijejwe ubumwe no kunywanisha Abarundi, Conseil national pour l'unité nationale et la conciliation. Mu matora y'umwaka w'2020 umugambwe ADER wahamagariye gutora Evariste Ndayishimiye. Uyu mukenyezi Alice NZOMUKUNDA ntatinya kuvuga ico yumvira, iyo ahagurukiye ikintu aragikora n'inguvu ziwe zose. No mukenyezi yarwanijwe cyane, yambitswe ibara bidasanzwe cyane cyane amaze kwiyamiriza amabi yakorwa n'ubutegetsi. Radio Rema FM y'ubutegetsi ntaba ritamwambitse na cyane cyane mu kuronera kumucafuza no kumwambura iteka ikoresheje ubuzima bwe bwite vie privée. Ni ikintu cerekanye ko bitoroshe kuba umunyapolitiki ugafata inzira yawe iyo uri umukenyezi. Muri kino gihe Alice NZOMUKUNDA ngasa n'uwatekereje ntaco akivuga ku mabi akorerwa Abarundi nk'ibi byo kunyuruza abantu, ubwicinyi n'ubunyonyezi bw'amatungo y'igihugu, ariko ngazokwama yibukwa nk'umukenyezi wa mbere yubahutse gutanga imihoho ari mu mabanga yo hejuru kubera atemera amabi yari karakorwa n'ubutegetsi n'ubundi bari kumwe.
Reka tuyabandarize kuri Gervais RUFYIKIRI. Uyu yavutse ku igenekerezo ya 12 ndamukiza umwaka w'1965 muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Dr Engineer Gervais RUFYIKIRI ni umwe mu ncabwenge z'abarundi yize amashuri ahanitse ya kaminuza, akaba afise impamyabushobozi ya doctorat en sciences d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale. Yaronse mu mwaka w'ibihumbi 2000 muri Université Catholique de Louvain mu gihugu c'Ububirigi. Ni nubu arabandanya ubushakashatsi mu bisata bitandukanye. Gervais RUFYIKIRI ni umunywanyi wa CNDD-FDD kuva ikiri ku rugamba, akaba kandi yaranayiserukiye mu Bubirigi n'ibihugu bibwegereye. Inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2005, Gervais RUFYIKIRI yatoye mu bakenguzamateka, anaba umukuru w'inama nkenguzamateka gushika mu mwaka w'ibihumbi 2010. Mu gihe mu nama nshingamateka hagumye imyereka muri ico kiringo ca mbere n'abayitwara bagahindagurika, mu nama nkenguzamateka aho habaye ubudasa, hagumye agahengwe, haguma imvugo yiyubashe womengo ni agace kadafatanye n'akajagari kaboneka mu zindi nzego. Inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010, Gervais RUFYIKIRI yagenywe kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Muri ayo mabanga naho nyene Gervais RUFYIKIRI yagumye ari umuntu atandukanye cyane n'abandi bategetsi b'intwaro ya CNDD-FDD. Niwe mutegetsi yavuga ivyo kugwanya ibiturire bimwe biboneka. Abarundi benshi bamwibuka aho yita abategetsi b'abasuma amasiha, aho bamwe mu bategetsi vyashika bagahuduka bakoresha imvugo zitabereye. Nta jambo ribi Gervais RUFYIKIRI yasize muri iyo myaka yose yabaye mu mabanga yo hejuru. Muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2012 mu nama y'abafasha Uburundi Geneve mu Busuwisi, Gervais RUFYIKIRI yarashoboye kubumvisha ko baguma bafasha Uburundi naho hariko haravugwa ivyaha bikomeye nka safisha n'ibindi. Ico gihe Uburundi bwemerewe amafaranga yasumba kure ayo bwari bwasavye, twabikesheje ubwitonzi bwa Gervais RUFYIKIRI. Imbere kuja i Geneve mu Busuwisi, Gervais RUFYIKIRI yabanje guhamagara abatwara amashirahamwe societe civile, arasigura neza ibibazo bihari, aranayasaba ko bageze i Geneve bafasha, kandi niko vyagenze. Gervais ntiyari yorohewe mu mabanga yiwe. Inshuro nyinshi haravuzwe ingene ibihangange vy'abajenerali vyagerageza kumutera ubwoba, rimwe na rimwe ni na kenshi hamenyekanye imigambi yari itumbereye kumugandagura. Mu nama y'inaribonye za CNDD-FDD Conseil des Sages, Gervais RUFYIKIRI bene abagenzi we Pio Ntavyo, hanyuma Augustin Nsanze, Jeremy Ngendakumana n'umuhoza Hassan Rukara bareretse Perezida Nkurunziza muri ntwarane umwaka w'ibihumbi 2015 ko ikiringo ca gatatu cari kigiye gukwega amagorwa ku gihugu. Baraheza bamuhanura ko yoreka kuhitoza uwundi munywanyi wa CNDD-FDD, ko yoreka akitoza uyundi munywanyi wa CNDD-FDD Murantunge. Guhera ubwo Gervais RUFYIKIRI na bagenzi we bafashwe nk'abansi b'igihugu, naho batakwe mu mabanga yabo ntaco bari bakibazwa n'umukuru w'igihugu. Mu ikoraniro kaminuza ryo muri ndamukiza uwo mwaka w'ibihumbi 2015, ikoraniro ryemeje Nkurunziza nk'umukandida wa CNDD-FDD. Perezida Nkurunziza yarakekeje abahoze Buraya kwinywera za champagne mu gihe abandi bari bagorewe mu mashamba ku rugamba. Abari ngaho bose baciye bahindukira baraba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais RUFYIKIRI bene umukuru w'inama nshinga amateka Pio Ntavyo, hanyuma ngo vyarumvikana ko yari imvugo yo kubamaramaza. Ku igenekerezo y'17 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2015, Gervais RUFYIKIRI yarashoboye gusohoka igihugu avuga ko agiye kwivuza mu Bubirigi. Amaze gusohoka, abakurikirana ivy'Uburundi bose baratahuye ko ahevye amabanga. Amaze gushika mu Bubirigi ntiyatevye kumenyesha aciye kuri France 24 ko atagishoboye kubandanya akorana na Petero Nkurunziza aravye amagorwa yariko arakwegera igihugu mu gonyora ibwirizwa shingiro. Nibwo ku igenekerezo ya 24 Ruheshi n'ubundi Gervais RUFYIKIRI yandikiye Ikete Perezida Nkurunziza ryerekana ingene ariko arica igihugu aciye mu kiringo ca gatatu. Iryo kete rirashobora kuba ariho rwandiko rwa mbere rukomeye rwanditswe mu bijanye n'ikiringo ca gatatu. Mu kurangiza ikete ryiwe, Gervais RUFYIKIRI yandikiye Perezida Nkurunziza ati: "Urakunze kuvuga kenshi ngo mu Burundi hari intumva.
kazoza karashobora kuzogushira ku mutwe w'urutonde rw'uwo murwi w'abarundi umuntu yihweje ingene wanse kumviriza abarundi n'abanyamahanga bagerageje kuguhanura mu rupfasoni ngo uvavanure n'umugambi w'ikiringo ca gatatu gihonyora ibwirizwa shingiro. Abumva Perezida Nkurunziza ntiyishuye iryo kete kandi ntiyigeze asubiriza Gervais RUFYIKIRI gushika ico kiringo kirangire, ariko kuva avugiye kuri France 24 akongera kandi iryo kete vyarumvikana ko Gervais RUFYIKIRI atanze imihoho atazogaruka. Kuva ico gihe RUFYIKIRI yabandanije akora ubushakashatsi mu bigo bitandukanye na za kaminuza, aratumwa ko manama mpuzamakungu akanasohora ivyavuye mu vyigwa yakoze. Gervais ni umuntu akora cyane, avuga ijambo yitondeye ariko wishaka ku kintu aba yumva ko yogwanira. Numwe mu banyepolitike bake bo Barundi batagira amadosiye y'ubusuma canke amaraso abagira. Ngivyo rero ivyari bigezwe ko kuri aba babiri batanze imihoho, ariko n'ubundi bari barabaye vyegera by'abakuru b'ibihugu. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina kugira ngo utojucikanwa usangize bagenzi bawe kandi aho barereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure n'andi meshi turiko turategura no Muhuza TV. Imana iba heza.